Hello bakunzi ba Royi TV ndabaramukije nizere ko mumeze neza hawe ari gaha mu Burundi cyane mu bihugu byo hanze kuri micro muri kumwe na Benishu kuri kamera turi kumwe na Pasiplo turi mu kiganiro Kora Kubw'Ejo tuvuze Kora Kubw'Ejo tuvuze dukore cyane ejo hazoza tuzobe duteye imbere Burundi rero buri mu nzira y'amajambere ivyo byose ntushaka gukunda tudakwemo ko mu ngo dukore tudashize hamwe ivyiyumviro tudateranye intege ni naco gituma rero Royi TV hayihangiro byo kugendera bene gihugu mu kubashigikira mu kubatera intege mu kubagendera mu kugo bitandukanye baba barimo umunsi rero ni umunsi dasanzwe turamaze kugendera abatari bake abariko barakora ibintu bitandukanye bakora mu restaurant abadandaza impuzu abakora ama business bitandukanye ariko rero hari abo twari twibagiye bose twarabagendeye uretse abanyeshuri nabo nyene baba bari mu mwuga kandi nabo nyene baba bariko barakora cyane kugira ngo ejo hazoza bazobe biteje imbere bivuye mu bumenyi bwabo naco gutuma no munsi twateye uteka no kuganira n'umusore aza kutubwira ingene vyifashe mu bumenyi bwo kwishuri ari muri bamwe bahejeje amashuri ugasanga barahejeje amashuri mugabo ukabona umenga ubumenyi warose ntibukwiye ucugenda kubandanya swata ari umwuga swata ari kwiga indimi ari muri bamwe rero bashoboye kugenda kwiga indimi kugira ngo nivyashika hagira amahirwe yo kujabuka hanze azoshoboye kwidebruya azoshoboye kumenya ingene asaba amazi canke ingene akora akazi nivyo biri muri Kora Kubw'Ejo biri mu bizotuma nawe nyene atera imbere biri mu bizotuma avuga ati ndafise amafaranga yiwanje bivuye mu rurimi rwanje naragiye mu mahanga sinabuze ingene nkora akazi bivanye nuko ntumva ururimi rwabo imbere ko twinjira mu kiganiro reka ndamusabe idondo abakunzi bacu ba Royi TV ababwira amazina yiwe hama atugane ingene bimeze turakwakiriye muri Royi TV. Murakoze cyane kunyakira. Amazina yawe kwitande? Musanzwe amazina yanje banyita Samuel Manirambona ariko akazina benshi bamenyereye ni Sammy. Samuel Manirambona bazi ku izina rya Sammy. Ego. Samuel Manirambona uba hehe? Jewe mvuka mu ntara ya Bururi Bujumbura nsanzwe mba aho bita Kwijabe. Kwijabe. Mvuka mu ntara ya Bururi ariko uri mu gisagara ca Bujumbura aho sanzwe uba Kwijabe. Apa rero kwiga Samuel ukora iki? Okay, apa rero kwiga sanze ndi umunetiwoka sanze byo ku internet ariko maze kuheza amashure sinahagaritse narafashe ingingo nyene vuga ati jewe nubwo naheje amashuri sinahagarikira ngaha reka ace ndonka akapere kavuye mu ishuri ya Tirikiya bita Yunus Emble Entities bonye iyo apere ndagenda ndiyandikisha kugira ngo mbandanye kwiga imico n'akaranga n'ururimi rw'Abatirikiya maze gushikayo narize ndabandanya niga bamwe baranambwira bati we kuguma wiga amashuri wonzeza kuva gushika ryari canke uziga gushika ryari jewe ntibinje intege nabandanije niga abona byoroshe kubera mbona intumbero bishobora kunshikanako ku buryo kubera ko niko ndaraba ikuga byinshi by'ubu kugira ngo naho ahantu ushaka kugenda cyangwa uronka akazi nuko ushobora gukomunikana ushobora kuganira n'abantu bo ico gihugiyemwo canke ahandi hantu uhinduriyemiriye ushobora guhanahana kuganira n'ahantu ubugiye ego tukiri ngaho nyene urahejeje amashuri y'intango urashize ko kandi nayisumbuye urashize ko mbere na kaminuza ariko nyuma zaho ugacuvuga ati ubumenyi bwose narose ndakwiye kongera ko kwiga indimi nkamenya ururimi rwo muri Tirikiya tukiri ngaho nyene Samuel ni gikinya mukuru catumye uhitamo kwiga urwo rurimi Okay kugira ngo mpitimo kwiga urwo rurimi nuko nyene nabona nti ivyo nokora byose nuko noba nzi indimi zitandukanye tugitangura batwigisha igifaransa mu Burundi murabizi natwigisha icongereza kirundi eka n'igiswahili ubwo rurimi rwitwa igitirikiya maze kubona baje ndo nkapere yo kugwiga nashimye kugwiga kubera ko ntari nsanzwe ndaruzi kugira ngo nagure umutwe menye n'indimi nyinshi zitandukanye ego tukiri ngaho nyene uratubwiye yuko wagiye kwiga urwo rurimi kugira ngo ugire ubumenyi bwinshi butandukanye mu bijanye n'indimi kugira ngo ejo canke ejo niwagira amahirwe yo kujabuka hanze cane muri Tirikiya uje uzi ururimi rwaho mbega none byo bifise akarusho muri ko muri gara agafaranga babaha
canke bimeze gute kugira ngo rundi rwaruka rwo rwarahejeje amashure rukeneye kumenya indimi ko twumvise mwarose appel d'offre babasavye ibiki kugira ngo mushobore kugendayo bimeze gute neza na neza kugira ngo rundi rwaruka rukeneye ubumenyi rugukurikire bimeze gute? Okay, mu bisanzwe burya kwiga umuntu ariga si inyungu ariko ararondera ko amwigisha bamuha ahubwo n'inyungu ziwiwe ubwo nawe karondera arindire kuzoronka yamaze kwiga agatahura. Ntwiga ngo twage kwiga baduha amahera oya, ahubwo twage kwiga tugiye kurondera ubumenyi kugira ngo ubumenyi buzotume tugera aho tutoshobora gushika. Yego, ikiganiro cyacu ni Kora Kubw'Ejo, turashaka kumenya ingene vyifashe neza na neza kugira ngo urundi rwaruka rwaba rwifuza kumenya indimi rugukurikire ruzi ivyo rurimwo kugira ngo ejo nibaronka amahirwe yo kuronka akazi muri Tirikiya canke yo kumenya indimi nyene. Hari abace bibaza ati none ico kigo muriko murigiramwo eske biga nka kurya abandi bariko bariga barakenera minerval barabankadra biba bimeze gute bakakenera kumenya orere byose ngene bitunganije mu majambo make? Okay, misanzwe hajya ahantu hose hari enseignement habari mw'indero, haba hariho amategeko agenga uko agenga iryo shuri, hariho encadrement, hariho orere bipanze uko mushobora kwiga. Ikindi abona ico no hanura ugaruka nyine uvuga ati kwiga ururimi yafise akamaro nuko no hamagarira kwiga indimi zitandukanye kuko bijanye n'indimi ntibigarukira ku myaka umuntu bivanye n'imyaka umuntu bafise, ahubwo kwiga ururimi ushaka kumaka wanyu imyaka yose ubufise ururimi urafise uburenganzira bwo kwiga kandi ukarumenya kuko bikugira akamaro bivanye naho ugeze hose, bivanye n'akazi kose usanzwe urimo. Ego, tukingaho nyene turashaka kuducishirize ko gato ururimi rwo muri Tirikiya ingene ruvugwa kugira ngo ariko baradukurikira bashobore kumenya eske biragoye canke bimeze gute. Ndaza kukubwira ijambo mu Kirundi uce tubwira mu rurimi rwa Tirikiya ingene babivuga. Nk'ubu uvuze ati ndabaramukije muri Tirikiya uvuga gute? Okay, wetse ndabaramukije wetse canke mwaramutse mu Kirundi murabizi ko tuvuga turavuga ati merhaba. 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 Nabwo ashaka kunyishura ati merhaba. Aho ari mu rurimi rwa Tirikiya ushaka kuvuga ati mwaramutse. Ego. Aho iryo ni ijambo rya mbere n'amajambo atatu uza kudufasha kugira ngo twumve yuko urwo rurimi rutagoye. Je ku ruhande rwanje ntumenga ntibugoye uvuze merhaba ubu baramukije. Ego. Aho n'igihugu ushitse mu kindi gihugu ukabona abantu b'Abatiriki kandi kubaramutsa ugaca babwira ati merhaba. Ego, ni nko oca impande y'abantu kavuga ati amahoro canke mwaramutse. Ego. Aho mwaramutse na amahoro nico kimwe. Uca impande y'umuntu kamuramutse nyene kumva ko amuramukije. Ego. Wipfuza kubasaba nk'ikintu cane nk'amahera ukamubwira ati nshaka umpa amahera uca umubwira gute mu rurimi rwa Tirikiya? Bo. Musanzwe tuzi ko amahera muri Tirikiya bayita pala. Kwa umunsi wa mahera amubwira ati give me pala. Give me mugumengana icongereza? None ushuvuga icongereza ni Tirikiya bicanze? Biba biri kumwe. Donc indimi zafitaniye ubucuti. Nukuvuga icongereza ni Tirikiya bifatanye ntaco biba bitwaye. Si cishi cyane icongereza. Oya. Tugushimiye cyane, urumva rero yuko ufise amahirwe ejo canke igihe dushobora no kwigisha abandi urwo rurimi ugasanga umuntu aritejeje imbere ejo mugiye gusigurira abandi urwo rurimi urarosa agafaranga uratasha rosa déplacement urarosa yo gufungura uratanguye kwiteza imbere bivuye mu rurimi rwawe bivuye mu bumenyi bwawe kubera ko uba wakurikiranye icigwa n'umutima wawe wose. Turacari mu cagana nyene Kora Kubw'Ejo turi kubona Sammy imbere ko turangiza ikiganiro cacu turashaka kutubwire inyungu iri mu kwiga ururimi canke kugenda kwiga umwuga. Utubwire impamvu wahisemwo kugenda kwiga ururimi n'ingene tuzi yuko ugiye kwiga umwuga ari byo byoroshe ko ushaka kwiga umwuga wo kubarira ejo mu gatondo bugacuzi kubarira ariko kwiga ururimi ukagumugwiga
utizeye neza ko hari umuntu yagutumye ati genda ubwige uzenda guha akazi uziko rurimi inyungu iri he turashaka kuduha umuco kugira ngo abakora dukurikira wumvirize niba genda kugwiga avantage bazokura. Okay. Nana yavuze ivyo bigarukiye ko nisanzwe umuntu akama kwiga ururimi. Ururimi maze kubwiga ukarumenya. Ukaba warize imyuga y'amameti atandukanye. Aho hantu hagiye ntushaka kubura akazi. Oya. Ushaka aho ugiye gusaba akazi urakaronka bivanye nuko urwo rurimi uruzi. Birakorohera cyane cyo kumwe n'umuntu agenda atazi imba ari umuntu arumura buro tazi tiburo bayirumuruku canke umuntu agwaha imashini mu cyo gihugu bizabone ko n'umuntu murakorana iri mu rurimi rwabo basanga kubisoma birakugoye. Ego. Wowe inyungu ya mbere uvuga ko kumenya ururimi bijana no kumenya umwuga gushaka kugenda muri ico gihugu bakifuza gukora uwo mwuga mugabo ukabutazi ico kintu ngene bacita ugasanga biriko birakugora kubwaho niyo nyungu ubonamo. Tukiri ngaho nyene iyo habaye inyungu haba n'uruhombo. Turashaka kumenya mbega muri ino nzira yawe yo kwiga indimi ni yahe ntambamye kunda guhura nayo? Okay, misanzwe jewe ndi umuntu akunda gusoma cyane. Keshi yindi kunda kurira kuri internet. Duhurira ari indimi zitandukanye. Muco gihe rero ushaka kwinjira mu site runaka basanga uhuriyeyo winjiye mu site udashobora guhindura ururimi wipfuza. Muco gihe rero usanga ururimi waruciyeko ikoroheye ko uco gasanga uje bibagira byo gutranslate ururimi basanga ntibiterenze leta nko vyipfuza. Usanga hamwe zandimi zivanga vanze nizo waciyeko biragufashije gutahura bukebuke. Ego. Tukiri ngaho nyene dusubiye inyuma gato hari kibazo twabajije ariko mutaduhaye umuco neza. Mbega ico kigo canyu kijeje kwigisha izo ndimi cakira abantu bize amashuri mato bize n'ayisumbuye bize na za kaminuza canke biremerewe naho atamashuri waragize wifuza kumenya urwo rurimi wemerewe kwinjira canke hari impapuro z'amashuri bagusaba nka za diplome n'izindi ugasanga bavuga ati utahije kaminuza canke utize ngo uheze imanite ntiwemere kwiga muri ico kigo. Turashaka naho nyene duha umuco. Mu bisanzwe ico kigo ni nka kaminuza. Okay. Akayita entity Yunus Emre University Send niko bayita mu Tirikiya Yunus Emre entity University Send. Hakaba n'amashuri mato nyine aja nk'abantu guhera ku bantu bamaze secondaire gushika ku ari za master. Ari amashuri yabiga bato amashuri secondaire nabiga amashuri mato za gardien. Nikindi gisata cabo nyene c'abatiriki bita Ecole Internationale Maharifi. Dusubiye inyuma gato kijanye na Minerval nibwo duha umuco n'utugira ati Minerval bari haya biga imisi nganuku baronka urupapuro rw'umutsindo ryari naho nyene turakeneye duha umuco. Okay, mico kigo ca Yunus Emre NTTC University Send no kuvuga nta kurugereje mbona ngezeko kuko je ndi mu bambere nta Minerval baka nta gikoresho na kimwe c'ishuri baca kwaka byose barimenya ukuntu bimeze uburyo bigamwo ikiringo bigamwo hariho AE ariyo bita A iki hakaba na AB AD ariyo bita AB jendi muri AB kuvuga AD kuvuga igice ca AE naragihijije ari mu gice ca AD bo igice ca mbere hakaba na C iki ariyo C no hariho B iki ariyo B1 hakaba na B B ariyo igice ca kabiri ubukimazi bivange naho ngeze jewe ikiringo ca mbere twacize amezi 6
AE twagize amezi 6 wumva ukoze ibiharuro urumva gihe ngo umuntu ashobora kwiga ikingo ca gatatu ni A iki ariyo no C iki ariyo CE akaba na CB ariyo CD ni kuvuga ugiye akarikira cyumva ikingo umasha kwiga tukiri ngaho nyene imbere ko turangiza turifuza kumenya ico kigo aho kiri turifuza kumenya ni ryari bakira abantu bifuza kwiyandikisha biba bimeze gute. Okay. Ico kigo kiri mu nyubaka za kaminuza za University of Africa aho mu Ngagara. Hageze kwandika iyo ikiringo ca AE kirangiye baratuma ko abasha kwiyandikisha akada kwiyandikisha ego Gwaruka ruko baradukurikira imisore n'inkumi canke abantu bose baba barahejeje za kaminuza batararonka akazi ariko bifuza kongereza ubumenyi urumva yuko umuhungu ahangaha mwene wacu ariko aratubwira ingene ibintu biba bisanzwe byifashe urazi yuko atatera iterambere ryose rijana n'ubumenyi ntitwotera imbere tudafise n'ubumenyi bisaba abumva bose bafise umwanya bifuza kumenya ururimi ko bohegera bakiga bakamenya indimi zitandukanye bakamenya Tirikiya dushaka kugira amahirwe yo kugenda gukora muri Tirikiya ugasanga nta rurimi rwahuzi ariko mu gihe warose amahirwe yo kugwiga ukiri mu Burundi ugasanga uriteje imbere gusumba uko wari kwiteza imbere atarurimi imbere ko turangiza ndifuza akajambo kamwe cyangwa tubirobwira abantu baba baraguciye intege bivaye naho ubona ugeze ndetse ubwire ko utumira n'abandi babwira ivyiza byaho kugira ngo ejo Burundi bwacu buzotera imbere bufise kandi n'abantu bafise ubumenyi bwinshi. Ego murakoze. Okay, gutera intege bene wacu bakuru wacu nk'abatoyi bacu bari kwadukurikirana nagomba ndabahemirize kwiga indimi ni ikintu cingira akamaro cyane ikintu cingira akamaro kubera ko birafasha aho umuntu akaragenda genda mikogo umuntu akora bivanye n'ahageze ari mu kibazo cy'ahantu asanzwe ari mu gihe ururimi rwa ataruzi biramufasha cyane akisigura canke akidondora mu gihe cyo kwidondora cyangwa kwidondorana canke gukreya amitié bivanye naho umuntu ageze birafasha mu gihe umuntu azi ururimi rwaho kumenya imico n'akaranga yaho nashaka kubimenya bivanye nuko ururimi rwaho hantu asonga ruzi rero nahimiriza bene wacu twadukurikirana kwiga ururimi ni ikintu cingira akamaro ntagiye uzoshika intege ko naje kunasatira imbere ko turangiza turifuza kumenya mbega biga ururimi rumwe rwo muri Tirikiya gusa canke bariga n'icongereza bariga n'izindi ndimi biba bimeze guturasha kuduha umuco imbere ko turangiza ikiganiro cacu. Okay, bawo kwiga ururimi birafasha cyane bivanye kuba wiga ururimi ko uzi icongereza canke igifaransa birafasha cyane bivanye n'umuntu akakwigisha ushobora gusanga ari kwigishwa n'umuntu atazi ikirundi canke atazi igifaransa ushobora gusanga kwigishwa n'umuntu atazi icongereza azi igifaransa gusa nico gihe rero bisaba kugira ngo wige urwo rurimi bivanye n'umuntu akakwigisha ubuzi nk'icongereza canke ubuzi nk'igifaransa ikibazo canje cari kivuga uku mbega muri ico kigo canyu bigisha ururimi rumwe rwo muri Tirikiya canke barigisha n'icongereza barafise igisata c'igiswahili barafise igisata c'ikirundi barafise igisata c'izindi ndimi zo mu bindi bihugu bigiye bitandukanye nico nari nababajije. Okay, ni kuvuga ko urugero jengeze ko ndiko ndiga kuko twege madusiguriye ati aha twigisha ururimi n'imico n'akaranga y'igihugu ca Tirikiya ikintu kinini bahagararako bivanye n'ivo ndiko ndacari ibijanye n'ururimi gusa nta kindi kintu mu mwanya ndiko ndiga ariko ivy'imico n'akaranga navyo nyine babihagararako cane kuko ndibaza biri mu ntumbero y'ivyo tuzokwiga imbere kuko navyo nyine biri mu bintu tuzokwiga. Nta rundi rurimi babigisha uretse kuko
nugo nyene gonyine twiga kandi ururimi twiga. Yego ndagushimire cyane Sammy, ndanagutere n'intege muri ico gikorwa kizatanguye cyo kwiga. Twizere yuko ejo uzosanga nawe wigisha abandi, ufise abandi uri kurira uraho ubumenyi nawe warose, usange wowe nyine ubwawe witeje imbere, wateje imbere n'abandi bivaye n'ubumenyi uri kurabaha. Twagira amahirwe ugasanga mu Burundi hari company y'abatiriki, ugasanga barakeneye ababazi ururimi rwo muri Tiriki, ugasanga nawe urimwo cyangwa uriteje imbere mu bindi byinshi bigiye bitandukanye bivuye muri urwo rurimi rwawe wize. Nico tukwifurije. Okay, nanjye ndabashimiye kamenda yabashimiye mu Tirikiya. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Aho bumbwiye iki? Bo aho ndakubwiye ati murakoze cyane. Sosubira. Murakoze cyane. Ndabashimiye cyane namwe abakunzi ba Royi TV, ndanabatumira gukora cyane igano cyacu ni Kora Kubw'Ejo, cyane cyane abanyeshuri no musika ko tuganira n'abanyeshuri kwa uri kuriga ikigo cyose urimwo, nimba wahisemo kwiga iby'ubuganga ugira umwete kugira ngo ejo hazobe witeje imbere, zo wateje imbere n'umuryango wawe, ukaba usanzwe wiga ibijanye no kubaka, uri umu engineer, ugira umwete gose ejo uzokubake na za etage, ubumenyi bwawe uzobusangize n'abandi kugira ngo Uburundi butarashika no mu nzira y'amajambere, wowe nyene uburiteza imbere, wongere uteze imbere n'umuryango wawe. Mwese mu gikorwa abarimwo ariko arakora, tumuhimiriza cyane gukora cyane kugira ngo ejo hazoza azobe yiteje imbere. Ndamushimira cyane na cameraman yatumye amajwi n'amasanamu weshikare imeze neza cyane Pasiplo. Shimira cyane namwe abakunzi ba Royi TV, ndarabatumye kugira subscribe, abataragira subscribe muyigire, mwandare mukurikirana gano vya Royi TV, amakuru mashasha yizewe. Au revoir.